dukore twiteze imbere, dukore turwanye ubukene, dukore. Mwiriwe n'amaramutse ku bakunzi ba Vyuka TV bari naho muherereye. Ni wa mwanya wa ca kiganiro musanzwe mukunda, musanzwe muzi Vyuka Business Class, aho uno munsi tubashikiriza urutonde rw'ivyigwa tugiye kubashikiriza muri Vyuka Business Class. Mugabo kandi uno munsi tukabaha urutonde nyamukuru rw'ivyigwa. Vyuka Business Class y'icigwa ni ivyigwa bishika kuri 10. Uno munsi tukahera ku cigwa ca mbere, nyuma yaho tuzoshiramwo imyanya y'intahe n'imyanya y'ibiyago kugira ngo dushobore kungurana ubumenyi mu byo kwiyungunganya. Kuri uno munsi rero Vyuka Business Class duhera ku cigwa ca mbere, aho tuza kurabira hamwe entrepreneuria niki. Entrepreneuria mu buzima busanzwe niki. Mugabo tutarabandanya, nimugire subscribe na partage kugira ngo mube abambere mutuza murakurikirana ibindi vyigwa uko bizoza birakurikirana. Mugabo kandi mufashe nabandi gukurikirana bino vyigwa. Entrepreneuria ni umuce canke ni cigwa gifasha gushiraho canke kunagura amahinguriro. Kuvuga yuko entrepreneuria, tuvuze entrepreneuria washizeho ihinguriro kanaka, uri kuyiga ingene ushobora gutangura canke gutanguza ihinguriro kanaka. Ihinguriro naryo riba rigizwe n'ibintu ubukora ushira ku isoko kugira abantu babikugurire, canke ibintu ushobora gukora ukabikorera abantu kugira baguhe amahera kanaka. Ico rero nico twitwa entrepreneuria mu kirimi c'ikinyamazuru. Mugabo rero tutarabandanya, entrepreneur nawe tuca tubanza kumenya uwari we. Mu entrepreneur nawe ni umuntu aba yaratanguje iryo hinguriro canke urwo ruganda, ni kuvuga arafise ibintu akora hama agabishira ku isoko. Ni kuvuga ivyo bintu abatahura uburyo vyahinguwemwo hama ivyo bintu akabishira ku isoko. Uwo muntu aba ari mu entrepreneur. Udashobora udatahura ibintu dandaza ingene vyakozwe n'ingene vyateguwe, ntubura mu entrepreneur. Anze ubu n'umudandaza asanzwe. Mu entrepreneur ni ufise ico kintu ashira ku isoko azi canke atahura uburyo catunganijwe, mbere wenyine akaba ari bacikoreye. Rero aho nyene hari abantu benshi bagitiranya entrepreneuria n'urudandazo. Ni kuvuga entrepreneuria na commerce. Entrepreneuria twayumvise yuko ifasha gushiraho canke kunagura amahinguriro canke inganda zishikora canke zishiraho ibintu kanaka. Commerce nayo ni ugufata ivyo vyahinguwe ukabishira ku isoko. Burya ntubize commerce. Ni ukuvuga urashobora kubitora kuwabikoze ubitwara ku isoko, cyangwa ukabitora kuwabitoye abikura ku mahinguriro abishira ku isoko. Rero commerce iratandukanye na entrepreneuria. Mugabo kandi aho nyene umu entrepreneur canke wa muntu abari karakora entrepreneuria arakora na commerce à la fois, kuko ibintu byiwe abikora afise objectif yo kubishira ku isoko. Mugabo umuntu ari karakora commerce atari ibintu yihingurira, byukuri nta entrepreneuria bariko arakora. Bakunze mudukurikirana kuri Vyuka TV, mwumve yuko iyo umuntu akora, iyo tugwijije abantu bakora commerce mugabo abantu bakora entrepreneuria bakaba bakenya, haragera igihe ibintu bija ku isoko bigura canke bikeha. Muri ico gihe amahinguriro abayabaye makenya gusumba abayabaye makenya paraporo canke tugereranije n'abatora ibihinguwe. Nico gituma rero ni muri no numero
gukwiragiza cyane kuvuga cyane entrepreneuria no kwigisha ingene ikorwa biri mu bintu byotuma ubukene mu gihugu cyacu cy'u Burundi cyangwa muri Afrika tubusezera. Entrepreneuria muri kino kiganiro cya mbere cyacu twashatse kuyinjiza mu by'imikorere cyangwa mu by'imyizerere cyo twakwitwa amashengero muri kino gihe. By'ukuri umuntu ari mu ishengero arashobora gukora entrepreneuria. Ico kibazo twarakibajijwe n'abantu benshi kandi abantu benshi barakibaza nivyo kandi navyo duhamagarirwa. Burya umukristo w'ukuri ahamagarirwa kuba nawe ateye imbere, ahamagarirwa ibyo avuga bigaragara. Nimba tuvuga yuko tujya imbere, nimba tuvuga yuko turaba hejuru cyane, ntibibi by'impwemu gusa no mu buryo bw'umubiri bigaragara, kuko haba no muri Bibiliya turabona uburoro bw'abantu benshi babaye abizigirwa b'Imana kandi bakoreye Imana mugabo kandi bitejeje imbere. Rero bisigura yuko mbere wanashima abantu bari mu mashengero, abantu twizeye Kristo, abantu twamenye Yesu Kristo, dutegerezwa kwiyungunganya kandi tukiyungunganya mu nzira z'ukuri, mu nzira zo tugakora ibintu byemewe n'amategeko kandi tugakora ibintu bitanyuranye no kwizera kwacu. Kuvuga twiyungunganye mu buryo twebwe atakintu na kimwe cyo dutandukanye n'urukundo rw'Imana. Nshuti zanje, dusomye mu Baroma igice 18:31 haratwereka yuko twebwe twamenye Yesu Kristo ataco dutandukanya nawe. Rero ibyo dukora byose muri kwa kwiyungunganya no munsi twaje guhamagarira tubikore ari kwiyungunganya kwiza, ari kwiyungunganya kwemewe n'Imana kandi kwemewe n'amategeko y'igihugu. Rero birakunda yuko umuntu yiyungunganya ari mu ishengero, ari umukristo agakora imigambi yiwe yo kwiyungunganya, akugurura entreprise yiwe cyangwa akugurura uruganda rw'iwe, ntabamenje si umunyakuzimu wo. Benshi barafise ibyumviro by'uko umuntu ari mu ishengero akarondera amahera cyangwa agashiraho ibintu bizana amahera, uwo muntu ngo abavangiwe, ntabavangiwe by'ukuri. Iyo nyigisho nibaza yuko atari nziza, kuko tugiye kuraba muri Bibiliya turabona abakozi b'Imana benshi barondeye amahera kandi biboneka ko bakora ibikorwa byinjiza amahera. Rero nahacu ho kumva yuko dukwiye gukora ibikorwa bituma twiyungunganya. Entrepreneuria no kwiteza imbere ni ibintu bijanye. No munsi tubazaniye ubutumwa buvuga yuko kugira dutere imbere, kugira duhangane n'ubukene mu mashengero yacu, kugira duhangane n'ubukene mu myizerere y'ibyo dukora n'ibyo twe dusanzwe twemera, nuko dushiraho uyu muce wa entrepreneuria mu buzima bwacu. Muri ico gihe uwo muce uherekezwa n'indoto zacu, ugaherekezwa n'ibyo twifuza gukora. Ntidushobora kuvuga iterambere ahantu hatari ibikorwa byinjiza amahera, kuko iterambere riharurwa mu buryo bwinshi cyane. Ayo mahera wowe uri kurakoresha abakara amahera, uvuga yuko ukoresha amahera kugira werekane uburyo ukoresha amahera, tegerezwa kwerekana n'uburyo amahera arikarinjira. Mu gihe amahera ukoresha sumba amahera winjiza, ry'iterambere ntibikunda. Rero ibyo navyo bikunda mu gihe ufise ibintu washizeho cyangwa waremye byinjiza amahera. Ariyo rero entrepreneuria turiko turavuga uno munsi. Nyimba mu mashengero hari abakristo batanga amashikano, nuko bakene aratanze amahera, cyangwa amahera basohotse, abakene ikintu rero kigarukana amahera. Iyo abakristo bagumye batanga amahera cyangwa bagumye batanga amashikanwa batagira hotu, batagira ikintu kigarukana amahera, kibi kibazo. Mu buzima turafungura, mu buzima turambara, y'ibyo bintu tuguma tubikora tudafise ibintu biriko byinjiza amahera, haragera igihe kibazo bikanga kuzima mu bandana. Bisigura yuko yaba umukristo, yaba umuntu atazi Kristo cyangwa atamwemeye, dutegerezwa twese kumva yuko dukwiye guhagurukira entrepreneuria, dukwiye guhagurukira kurema ama entreprise, kurema inganda zacu, kurema ibikorwa byacu byinjiza amahera, tukarema ubuzi kuri twebwe kandi tukarema ubuzi no ku bandi. Rero kubw'ivyo turahamagarira umuntu wese ariko aradukurikirana kuri Vyuka TV mu kiganiro Vyuka Business Class kumva yuko iterambere n'igihugu, iterambere ni wenyene rivako kandi riva ku vyo nyene wenyene ariko arategura cyangwa arashira mu ngiro gukora. Rero muri ico gihe turahamagarira gukurikirana zino nyigisho, gukurikirana ubumenyi, kuko ntushobora kwiteza imbere udafite ubumenyi. Burya dusonye muri Bibiliya turabona ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Nimba uno munsi hari abantu bishwe n'ubukene, burya habanje ubumenyi, harakenewe n'ubumenyi kandi. Nimba uno munsi abantu babuze ubuzi, harakenewe n'ubumenyi. Rero mu kiganiro cy'uno munsi twari dushatse guca ijya hino
entrepreneuria mu buzima busanzwe by'ukuri irakenewe. Ico biganiro twari turimo bakunzi ba Vyuka TV mu kiganiro Vyuka Business Class, bibaza yuko twafashijwe cyane rwose. Kubashobora kuba bafise ikibazo babaza, murashobora kutwandikira cyangwa kudutelefona kuri 76 268 923 cyangwa 76 268 923 mutwandikiye n'ubutumwa bugufi kuri WhatsApp, turashobora kubishura. Mugabo kandi murashobora kwandika muri commentaire, tuzotuko turabibona tubishura. Mugabo kandi turabahamagarira mugire subscribe kugira ngo ubwo mukurikirana bino biganiro, kuko ari igikucitse igikurikirana tushobora gutahura. Bakunzi ba Vyuka TV mu kiganiro Vyuka Business Club, tubasezeye tubifuriza amahoro menshi kandi twifuza gusubira guhura namwe mu kiganiro kizokurikira, mu kiganiro cya kabiri. Mwari kumwe na Byukusenge Jean Petit, mwari kumwe kandi kuri kamera na Mr Joy. Turamushimiye cyane rwose, Imana ibahezagire. dukore